kuvuga yuko mu mabanga mu mibonano mpuzabitsina ni ukuvuga on time umwanya wose abishakiye abironke umwanya wose ashaka yuko mukora amabanga yabubatse impuzabitsina ayaronke kandi uyamuhe automatiquement kuri ku buhinga bwa none twitwa kumushikana ku mwanya muta uri faible bayaragiye wa mukobwa ari kurankurikirana uri hanze ukaguma umugora umuhungu wawe atevye kuri line kuri ketri kuri line yakwandike message iminota 2 kubera ko sivye kunyishura urumva ekabari gwamo yani shari kila siku urumva ugwamo rudahera bro uyu mukobwa niyitegure guhemukirwa muhungu ashobora kumuzanira abakobwa ijana bamwe ati toramwumwe agatora umwe atwaye umwe agacembera ati mugabo rujya gwa kabiri rujya rundi cyangwa bakambwira ati abakobwa bose tubatwara ariko siguye umwe akabatwara bose rero agasigara yumvira ati fule wa mie yo kwikirye nawe namuhitanye urumva niko turemye urumva ikiro ni kibazo gikomeye cyane ariko naho biruko abakobwa naho biruko abakobwa badutahure urumva rero mumaje mu make kwizera ni gikomeye cyane yale confiance mu rukundo hatakaye confiance urumva babifuye. Okay, turasuye kandi rero ko baramusancuti namye bagenzi mwe ariko murakurikirana Ashali TV kandi mudahengeshanya kubandanya mudushigikira n'ukuri turaryohewe cyane kandi mubandanye nkuko mubwire n'inshuti n'abagenzi rero nkuko benshi bariko barabisaba cyane muri comment ati dusuye kandi tubandanye kandi cirwa nkuko twababwiye uko tuzotangurira mu mizi hama muri fondation hama tuje tuduze impome dojeje impome hama dushikane ku cyo twokwita charpente hama dusakare nivyo rero turi muri wa mugambi nyene uyu musi rero turi kumwe nyene na Isaac Classic. Isaac Classic, yes, wabonye yuko ibintu byaryoshe ku kiganiro cy'ubuheze twako turaraba ibintu bikomakomeye ibintu byotuma umenya yuko sheri wawe agukunda ariko jewe rero uno musi nazanye iyindi deba novuga yuko itandukanye n'ijya twari dusanzwe tuzi deba ihari yuno musi ni deba mbega ni gute niyihe mpamvu ituma abakobwa canke abasore bahemuka bagahemuka no kuvuga cyo twokwita deception tuzakuvuga mu mpande zose mu bafiance n'abantu bamaze kubaka iki kintu rero naco nyene turakeneye yuko utwugurure imitwe nkuko ari watwugurura uheze kuri iki kintu. Okay, kwanza kabisa merci beaucoup kandi turashima cyane abantu turaronka ama message zitandukanye bamwe mu bantu ati turashima ibiganiro byanyu turashima ikiyago cyanyu turabishima kandi turasaba yuko mufata ama link muyahanahane ko murabona views nivyo ziriko ziraduga buke ariko dusaba yuko kugira abantu bayirabe ari benshi ali nuko bafata ino link bayitange mu groupe ku Facebook kuvuga ntimbara abantu ijana bose barayitora bagashira muri Facebook zabo abantu benshi bakaronka inyigisho zikomeye cyane ati uno munsi tushaka tuyage ni biki bituma abahungu canke abakobwa bahemukira abandi ikintu cy'ubuhemu ikintu gikomeye cyane wanashima kibabaza benshi cyane benshi bararira ese wanashaka gituma abantu benshi bashobora no gufata ingingo mbi zo kuvuga bati twebure bagaja muri menopause hatarage yego abandi bakaja bagafata n'ingingo zikomeye cyane bakavuga ati twebwe ivyo gukundana turabihevye nkuko twari twabivuze mu gihano giheruka ati amwe barabaye desi n'urukundo ati twebwe urukundo twarabihevye ibi byose rero biva mu guhemuka nihaje usanga umuntu amaze guca mu bya deception kenshi usanga urukundo rasigaye abona umengana ibintu by'uburofa ariko ni ikintu gikomeye cyane kandi ikintu cyo kwirengagiza ariko kandi deception iyo zibaye nyinshi yari haratinda umuntu akononekara psychologiquement mu mutwe neza urumva ku buryo abona yuko umuhungu wese ari kumwe nawe
ni muongo numubesha umuhungu wari wese ari kumwe nawe mucamake iriya comment twabonyemwo hariya mu kiganiro cy'ubushize ati buri urukundo ngo nugwa bubakanye gusa ngo nahandi ngo urukundo ngo rw'imisore n'inkumi ngo nta kintu oya si uko gwa bubakanye bahera mu misore n'inkumi niho bahera mu majambo make tutarinze kurandira je reka mfate deception canke guhemuka ndabite kandi mu migwi itatu imigwi itatu uravuga yuko hari igituma abantu bahemuka biri mu mvo nyinshi abahungu barafise impamvu bahemuka abakobwa barafise impamvu bahemuka tubamenyesha abakobwa barakunda kwidogera abahungu cyane ati abahungu ni wasaliti sana abahungu barakunda sana guhemuka abahungu wapi abahungu n'abakobwa barahemuka nubwo barahemuka ariko rero byose birafise impamvu ari no murahemuka urumva guhemuka iyo abantu bubakanye tuvyita kurenga ibigo n'igihe ari umuntu arenga ibigo bubakanye binavyo birafise impamvu urumva imisi je ndende tubivuge twoyiheza ariko reka tuyicagagure majambo make cyane tuyishire en detail mu majambo make tuyagure ariko mu majambo make tubamenyesha kwanza abantu yuko guhemuka ari umuntu ashobora guhemuka ale kubwaga kuku gusa ngomana umenga akumva mugenzi wiwe urana abakobwa basanga afise abagenzi biwe ati wagiye ku rugabo rubi ati jewe umuhungu urumva agakuku nile umva kwigana ivy'abandi ugasanga ari kumwe n'umugenzi wiwe ati je hako wewe umaranye imyaka 2 n'ugi mushiri wawe ati wapi vraiment ahubwo wataye n'umwanya umva akamuhanura yuko yo mudeseva ati nimba ujya muhungu wawe ivyo agiye ati umuhungu ni wawe muri kumwesha mutari kumwesigwawe fata nawe abandi urumva ugasanga umukobwa ariko aja mu guhemukira umukunzi wiwe kubera abagenzi ico ni cyambere hari abandi bahemuka kugishavu urazi yuko wali ushobora gukunda n'umukobwa avuye muri deception iyo ahuye nawe ukamukorera akantu na gato gusa gashaka gusa iyo ukoze akantu na gato gashaka gusa na kamwe yabona acagirisha bagaca yikangati uyu muhungu ashaka kumbabaza nk'uwaheze nk'uheruka aca kubabaza urumva hari abababaza abandi kubera ishavu icya gatatu hari abababaza abahemuka kubw'ingeso hari umukobwa kawaida yake hanaga mapenzi nikiruka njia hari umukobwa we muri we numva nigera akundana n'umuhungu ngo mukunde kabisa ngo imyaka ihere ati je we ntafise gwa rukundo twovuga urukundo rubandanya wabona urumva muri we arakunda abahungu benshi voilà kandi ni ingwara rero batabizi urazi yuko umuntu afise umukobwa cyangwa umuhungu akunda abakobwa benshi cyangwa umukobwa akunda abahungu benshi abagwaye psychologiquement bagwaye ariko iyi ngwara biba bifise byavuye soit ningeso ibyo turavuga soit nagakuku kabagenzi biba abona bagenzi biba bakundana n'abahungu nka 10 kandi ntibamufate atarangire kandi abigire soit ishavu urumva mbo nijyari rero guhemuka kuza gyari reka tuvuge ibintu bitatu ku bahungu ibintu bitatu ku bakobwa n'ingona n'ingoga ibintu bituma abahungu kenshi duhemuka abakobwa mu bivyumve rero fast ni bitatu gusa si byinshi ibintu bitatu kenshi je maze ku analyza ncanda sanga abahungu nimba tugira duhemukira abakobwa dukundanye nawe biva kuri ibintu bitatu ikintu cyambere abahungu kenshi duhemuka ku bwa stress iyo stress ingorane voilà kubw'ingorane cyangwa kubw'ibibazo umukobwa muri kumwe rukundo ariko aragutera par exemple tufate kububakanye abubakanye utashe mu rugo ugashika mu rugo ukaruhuka urumva umuhungu atashe mu rugo bashaka kuruhuka abepoze ntiyumve ibindi bintu biriko biramuderanja mu gutwi ariko ashize mu rugo asanga rugatanga kumuzana ibindi bintu acha yumva ishavu umega niyo nataha mbavuga ati ninataha mke wangu ni vuvuzera uravyumva nawe aho turi mu bamaze kubakana cyane turi mu bubakanye mu babana mu babanye ariko kandi kubatarubakana nabo nyene nuko kuko iyo uri kumwe n'umukunzi wawe yali uri kumwe n'umukobwa abahungu turanka stress uri kumwe n'umuhungu wawe ukaguma umuha stress ugamu ibibazo nukuri arakwiruka bien akusaliti neza araguheba ushaka kuvuga ko ari umuhemu biragusha ariko wewe nta ngorane bimubwiye nimba ari bakobwa usanga bakundana n'abahungu bari kure na kure sote bagiye bari mu bigo byo hanze ugasanga bari ugakonda YouTube kenshi ukana n'abantu bari hanze ugasanga umukobwa ari muri Saudi cyangwa Oman cyangwa Canada cyangwa America cyangwa sinzi ugasanga akundana n'umuhungu ari mu Burundi cyangwa n'umukobwa ari mu Burundi
wa mukobwa ari kurankurikirana uri hanze ukaguma umugora uyu muhungu wawe atevye kuri line kubera atevye kuri line yakwandike message iminota 2 kubera ko atevye kunyishura urumva akaba ari gwamo yani shari kila siku urumva gwamo rudahera bro uyu mukobwa niyitegure guhemukirwa ico ni cyambere gituma abahungu duhemuka stress icya kabiri gituma abahungu duhemuka kudatahura abahungu bose baranka abakobwa badatahura par exemple ebana sheri je ndagiye kwa fulani ndagiye ku mugenzi wanje ndagiye kwa Ali kumuramutsa Ali namaze kubwira yuko ngiye kwa Ali uga dushaka kuntawuza yuko umenga sinzi umenga iki kintu bani w'abakobwa bamwe badatahura ibintu ushaka kuburi kura musigura abana shaka ikintu ineza kuri we mugabo akabona umenga sivyo urumva iri rero umukobwa afite ingeso yo kudatahura urumva ni mgumu kuelewa urumva aragoye gutahura uyu mukobwa aritegure guhemukirwa kuko nta muhungu numwe yo support ivyo bintu uri umukobwa udatahura situation kuko naho murongora kamushira mu nzu ni yale kuko naho mubwire ikintu ngo abahungu twese mu maje mu make turakunda abakobwa batahura vraiment numva ndakubwira ati sheri ntamayira afise sheri nukuri pardon nariko naringamye bitahura uko nyine apa naringamye oya wari kumena abakobwa bagenzi bari kumena abakobwa bari kuramemukira no icya nyuma ari ki nacyo cya gatatu igituma abahungu duhemuka abahungu duhemuka kenshi ndakisigure gute abahungu kenshi duhemuka habaye kutizera kuta confiance iki ni kintu kibi cyane mu kutizera uwo mukundanye voilà gutabona yuko umega bibasha yo ancamwo uko urazi abahungu ngene tumeze narabivuze no mu gihano giheruka abahungu c'est vrai nitubumbwa n'umukobwa umwe iki tucumvika turemwe mu gushakashaka abahungu turemye mu kubona umukobwa umuhungu ashobora kuzanirwa muhungu ashobora kumuzanira abakobwa 100 bamwe ati toramwumwe agatora umwe atwaye umwe agacengera ati mugabo rujya gwa kabiri rujya cyangwa bakambwira ati abakobwa bose tubatwara ariko sigu umwe akabatwara bose rero agasigara yumvira ati fule wa mie yo kwikibye nawe namuhitaye urumva niko turemye urumva ikirari kibazo gikomeye cyane ariko naho biruko abakobwa naho biruko abakobwa badutahure urumva rero mumaje mu make kwizera n'ikintu gikomeye cyane yani confiance mu rukundo hatakaye confiance urumva babifuye urumva rero umuhungu ari kumwe n'umukobwa mu rukundo ntamwizere sheri ngiye ku kazi hari umugenzi wanje yigeze kumbwira agiye ku kazi madame we yamukurikirana inyuma akamukurikira umukobwa wese aramukanya nawe baba ari seresere reka ratahe asanga yafusha nganuko urumva kandi hari n'igihe usanga n'uwo muntu bariko bariyagira ivy'iwabo sate ni business sande nibiki cyangwa asanga arabonye message ati none sheri bite juste ni sheri bite kandi nta n'ibindi bintu byatari bihari ye timbuli litanza sheri kuberiki cyangwa muri mess urumva rero umuhungu ari kumwe n'umukobwa mu rukundo ntamwizere sheri ngiye ku kazi hari umugenzi wanje yigeze kumbwira agiye ku kazi madame we yamukurikirana inyuma akamukurikira umukobwa wese aramukanya nawe baba ari seresere reka ratahe asanga yafusha nganuko urumva kandi hari n'igihe usanga n'uwo muntu bariko bariyagira ivy'iwabo sate ni business sande nibiki cyangwa asanga arabonye message ati none sheri bite juste ni sheri bite kandi nta n'ibindi bintu byatari bihari ye timbuli litanza sheri kuberiki cyangwa muri message handitse ati ndagusavye unsange nko kwibarabara runaka kuri iyo barabara yo gira Imana habe hari hotel kandi madame bakaba yizi yuko mukira abasheri mwarahurira kuri rya hotel yo ugize ingorane muri ivyo rero ibintu bitatu bituma abahungu duhemuka kutizera stress hamwe no
no kudatahura. Ibi ni ibintu bitatu bituma abahungu direct abo n'abahungu tuje ku bakobwa rero twumvirize nabo nyene kugira ngo n'abahungu ntibahave bijejara. Abahungu nitwijajare ibintu bituma abakobwa baduhemukira. Abakobwa benshi bahemuka, ikintu ca mbere bahemukira abahungu. Umuhungu wese yumva yuko atari capable, umva yuko yo muhaza. Urumva umukobwa ngene abakobwa ngene bameze yari ngene bubatswe abashaka iyo ari kumwe n'umusheri wiwe n'umuhungu wiwe yumve yuko ari kumwe n'umuntu amugwanira muri vyose yumve menga ari kumwe n'umusoda, ari kumwe n'umubodyguard wiwe. Urumva wewe rero hageze ikimubako numube hafi, ni cyaki nico kuba hafi, numube hafi arafisa amariski yo guhemukira kuko ni hazundi muhungu ari hafi yiwe cyane. Bye hagarara bwuma akavuga ati jibi bibazo byose bishiki no mukobwa cyo ndafititse muca makaho kiba kabaye asha utadu umuhungu rero uri capable yo kwisinya ku mukobwa wow uvuga ati je vraiment chérie naho tubara amahera ariko kizokuba ko cyose je nzogwana naco ali no kuri yo muhungu niyitegure yuko agiye guhemukirwa. Cyo ni cyambere. Icya kabiri gituma abakobwa kenshi bahemuka ibikomere cyangwa atentative zo kumukomeretsa. Ije zo kuvuga iki? Urumva ni nkabya ndako ndavuga inyuma. Hari abakobwa bari mu rukundo yigira zeze. Akigira ikigugu kubera urukundo ukamukorera ibisanga mugabo akika ukamugorera ibyo ushaka barira mu mutima. Abakobwa nibo bantu ba mbere bihangana. Barihangana s'il vous plaît. Ijo nico kiri mu bintu Imana yabahayizagiye. Barihangana niyo nagiye umukobwa afashe decision yo guheba umuhungu. Mutaba muhevye ayifata hageze abakobwa barateba sana gufata decision ariko ayifasha abayarusha avuga ati aha rero aho bintu bigeze ndakaravye. Urumva rero ico kiri mu bintu bituma hemuka bien akaguheba kandi ata sweet sans sweet. Urumva iki rero kiri mu bintu bituma umukobwa urumva umukoreye ibisanga bimushira mu ngorane yo guma yumvira umutima ukagumuvyimba guma kandi ukaguma wongerereza ko na cyane hajya urabona hariho abahungu bamwe bamusanga nka bimwe bavuga kuba mekanike kumubwira ibijambo bijambo bimubabaza cyangwa meza ugira umubwira ni wewe kuse kumumutera stress yibere mu ngorane ziwe ntuzivyi bimuhanze nibakiri umunyeshure yabuze minervale ama examen ariko aramucika ku ishuri ugasanga ivyo wose rero nawe ugashuzana ibintu bya by'uburofa. Sota ari yagira n'umuhungu mwibarabara barabda n'umujama wiwe bashika ngaho gufuha ari byiza ariko birenze ni noma. Gusanga urafushe ujya ninde nini usinsemeshi turambwira neza uri mu maraya uri mu maraya kwaza wenda numvise yuko makuru yawe ugasanga singeso ziwe mutacha guheba. Hari umukobwa niwe muntu wa mbere ari tayari kuheba ingeso mbi zose kubera umuhungu. Arashobora kuba ari indaya ariko kubera umuhungu akaheba ibingeso zose akaziheba kubera ku cyubahiro cyawe ariko umuvyonze rero kabaye aca guheba. Umva rero iki kiri mu bintu bituma abakobwa bahemuka. Icya gatatu aricyo cyanyuma gituma abakobwa kenshi cyane bahemuka. Reka nje kububakanye iyo utamuhaye care nziza mu cyumba. Kuvuga yuko mu mabanga mu mibonano mpuzabitsina no kuvuga on time umwanya wose abishaki abironke. Umwanya wose ashaka yuko mukora amabanga yabubatse mpuzabitsina ayaronke kandi uyamuhe automatiquement kuri ku buhinga bwa none twitwa kumushikana ku mwanya. Muta uri faible bayaragiye ijerari ni réel ndakubwiye ni abari faible fo kurondera kadawa hari imiti kurumva ari inza ba faible mugibi ibi byose abifise urumva bahomvye awumva arashobora kuba ari fort uyu mungu ashobora kuba ari handsome ashobora kuba bikiya sa neza ariko mu cyumba mutatameze neza. Abakobwa ngine bameze nuko ntibavuga ndabira abahungu rero mubimenye niyo uzokumva umuhungu sheri waryohewe aho rero bahejeje cyo kiri he sate jasho nine sheri waryohewe sheri nakushikanye none cyakubwira ati oya nakubwira oya merci yakubwira ati sheri
tuzobivuga ni ikindi kicigwa iki ni ikindi cigwa cyo hariya mu gusakara tuzokora ikigwa umunsi umwe yari ikiganiro ni gute umenye yuko wagishimishije waryoheye umukunzi wawe mu cyumba so tubora umuhungu cyangwa umukobwa kugira ngo wirinde guhemukirwa kugira wirinde guhemukirwa wirinde no yuko umugore wawe arenga ibigo kuko none erega nico babakurike none waruziga Isaac erega umukobwa ari nzavi wabo abantu bakagira urubanza bakavuga bati reka tumushingire muta imiryango ikicara ega buriya ntabaje kujya kugi wabarajya warashima usanga ajya sana kurutana wewe ahubwo rero ikiba gisigaye buri caba yakurikiranye n'ikijya nyene byabwo ngenza numva ahubwo nibi bintu byose wakavuza byose bibiri ahubwo nivyo vyategerezwa gukurikira iki nico cyari gutangwa nashaka bigihereza kubera ni ikintu gikomeye cyane ku bakobwa abakobwa bari muta abakobwa barakaze cyane kuri ikintu cy'amabanga mpuzabitsina barakaze cyane niba abahungu batabizi umukobwa ushobora kwigira arigira zeza akigira ikigugu utari umutala utari umuhinga mu byo gukora sex mutaragiye iki ni ikintu kimwe gikomeye cyane kuko umukobwa none Isaac reka ntaco nabwo kiri mu kindi cirwa tuzokitegura none ndebe hoba hariho kubera ko tuzi hariho amashure yigisha abagore ukuntu bashobora kugira imibonano mpuzabitsina eske hoba hariho amashure naho nyene ku bagabo kugira ngo basi muko turindira ico cirwa babe baritegura kugira ngo turondera amashure yabigisha gukora imibonano mpuzabitsina kuvyiga ni ngombwa amashure ni gute yale amashure ni biganiro niyo mpamvu tumwe tubabwira ati abantu bazi kuri ino channel bagire subscribe babe benshi kuko ivyigwa bizobandanya urumva no maja mu make imibonano mpuzabitsina ingene ikogwa guhera mu ntango fin début à fin iki ni ikintu gikomeye cyane tuzovyigisha tugenda vyemeye vyazovyige kandi karatana kimwe nyigeje nuzovunyake micro oya jewe ikintu mukivuga uko kiko nta bintu byo kuvuga cya kirundi kinye cyo gupfobeka oya ikintu kivuga uko kiri kugira ngo batahure amabere kuvuga uko nyine amabere kuko urazi impamvu mutubabarire yemwe kubera uvuze ati urabona ngo kora ngahe arabatabitahura ku shati oya ariko rero nimba ari ahantu kora hakore neza ibiki byose amatwi nyene ugutkucishe yo nyene fresh hano kumutegura indani nyene apana VIP indani nyene hari VIP n'abatinganye mu kinyarwanda bijya sivyo ariko buke pole uzosanga abantu bako barabimenya ariko mu majambo make sishobora ko turavuga ko twari turiga nibiki bituma abantu bahemuka babimenye bahungu yuko sex utari fort kuri sex biri mu bintu bituma umuhungu abakobwa bahemuka ego ndibaza nivyo ali abakurikiranye kino kiyago babikurikiranye kandi byagize ico bibafashije ego reka tugushimira Isaac Classic ndani ndagushimire kandi Ali mwene Dawidi ndagushimire sana nshimire mwese mwariko murakurikirana Ashali TV agapudre nagashizwemo na Ashali Makeup ibintu birakomeye kwa Ashali aheruka kurondera ibindi bikoresho na cyane mu kugira abasani neza abantu bose bakina amareresi ibintu nk'ibyo vuba yo cagukata yewe nukugira umubiri gusuka balise reka rero tubasezere twongera kandi tubashimira ku kigoro mwagize mu kuraba ikiganiro kuva ku ntango gushika ku iherezo Imana ibahezagire nukuri murakoze cyane twongera kandi tubibusa mwibuka kugira subscribe like na share mwibuka kugira subscribe mwibuka kugira subscribe cyo nuko gitwara buhoro kubera ko abajisho ashobora kugukata gatoya subscribe ukambagara ukambara ibara ukambara ibara kuri ntuzega kuri social media nukuri mugire subscribe nongera mugira share na mugira partage mu bantu bose murakoze cyane twari kumwe na Isaac Classic kuva muri Isaac TV nice ciao bye